Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro nikundo ANGE MINOUCHE ngo muvyumva nkabashaka kwanza ikintu cyambere ndabaramukije cyane ndavuga ko ndabakunda cyane nubwo tutakibonana nkuko byari bimeze avant ariko vuba Imana ibishatse tuzosubira tubonane ndabona ama message yanyu munyandikira n'ama commentaire yanyu ndayabona ndabire ko nkibakunda cyane kandi ataho nagiye ndahari so nari nifuje kuyaga na Dramati kubera ibintu byamushikiye. Dramati ni umuririmbyi mukunze muri iyi minsi, nibaza ko ari umuririmbyi agezweho novuga ibikorwa vyiwe bigezweho muri iyi minsi mu Burundi, so akaba yashikiye n'ikibazo cyuko indirimbo yiwe MADAMU mukunda cyane yakubiswe copyright, kandi akaba ari ikintu kibabaje cyane ntidukunze donc ntibikunze gushika cyane ku baririmbyi bacu na cyane igihe indirimbo ari gwawe indirimbo ari gwawe ikorwa cyose ari gwawe, donc urumva biratangaje. Donc twifuje kuyaga nawe kugira adusigurire ingene bimeze, kugira neje iryo kosa abandi baririmbyi bavyumve ntibizobashikire canke nimba yarenganijwe naho nyene tuvyumve. So reka twashimire cyane rero abantu bifuje kumviriza iyi interview, bumvirize ingene byagenze, hama mubandanye cyane mushigikira umuziki wacu. Dramati mwandanye mushigikira uko biri kose, ndabashimiye cyane kubona muduhaye umwanya wo kutwumviriza. So kuri micro ni Dramati na ANGE MINOUCHE. Merci beaucoup. Mesnez, hamadra. Barira. Sindatangura mugabo. Ari mwinduru. Umeze neza? Nawe? Umeze neza. Hamadra. Pole sana kuri video ya MADAMU. Ati pole sana kuri video bintu vya MADAMU. None gashano gira gutse ni son. None byagenze gute bya? Umviriza ndakubwira. Moi ndatashe 5h du mat. 5h du mat mbonye notification yuko indirimbo itari monetize. Okay. Imaze kwitari monetize, I'm like okay, ndeka ndabe ikibazo gihari, ni copyright ishobora kuba yabonetse mu ndirimbo. Iyo copyright ntibavuze yariyo. So sasa jewe mu mutwe wanje nshashiramo yuko ari kajya kaboro kubera ko ibisigaye byose ni original yiwanje. Yeah. Akabora ka kajya gatangura la partie de mon cœur. Voilà. Yeah. Ndakabona. So jewe ikintu chankora ikintu bitwa kukamutinga gusa pana kugakata genre nkate video ngire edit nkate video. Yeah. Ahubwo gugakuramwe amaji. Sasa hariho bar bakwereka akantu kari kakarongo kari ku rundi runtu ruri hejuru genre ucagura n'andi haba hasigaye hari ataka bar kariko. Jewe rero cyambona akabar gasigaye kuri urya rurerure. Kamaze kuba gasigaye kuri urya rurerure je cyamvuga ati niyo bakingira ni baba bacaguye havuga abandi hasigaye ntihavuge. Nabanza ndanasoma neza barambwira ati ugize ibi biratwara umwanya cyangwa amasaha menshi kugira bikunde. Ibi byo kuvuga ngo nkuremo ngo iyo copyright hama sigaye bivuge, no kuvuga ibinyaruka cyane no gukuramo ayo majwi yose. Ndetse nshagura aho hagoye aho kuvuga bakuremo aho ha copyright kwera mvuga ati nubundi niho hatangura nta cyononekara si hagati mu ndirimbo. Maze kugira uko ebana ndajyama, maze kuryama mbyutse mu gatondo ikintu cyambere nagiye kuraba yuko byavuyeko kwera najyamye bataranyishura. Imvugije numva karavuga la partie de mon cœur bro, numva kirazime ndavuga none gashabi navye nibiki. Imaze kuzima ndagerageza kwiconnecta, ndagerageza kugira team support ya YouTube babwira ndabavugishe, ndetse ndagira ubunebwe ndarambirwa. Donc umunsi wamaze deja nabyuse 14h ndiko ndabikuriye mu bantu bose ngwa batelefona, ndagira stress ni telefone ndayivago. Ku mugoroba cantora ide yo kugira iki kubanza gukata nakajya gasigaye ko kaveko. Donc nivyo rero biriko birafata umwanya bampaye 48 heures. Sasa
muri izo 48 heures mvugana n'abajya abantu ba YouTube ndababwira yuko nabyo bavyarabaye par accident nkuramwo bashiramo itari byo barambarira wagapaka ushaka kavuge nakahe ndababwira nshaka ka et puis like nyene ndindiriye bambariye ati muri izo 48 heures twaguhaye nivyo babitarakunda ucugaruka kandi utwandikira et puis tubufasha ikibazo uzobufise so none drama kusanze kugira bagire copyright ariko ntibaba baravye umwanya w'agico kintu wowe kugashiramo ntaruye umwanya wagahava kamara genre ntibabanje guhara ijya ndirimbo twayitoye ahantu deja amarobo ntashobora kumenya iyo nani ahubwo urazi ikintu ndiko ndibaza nibaza ko atari nakajya karirimbo jewe bibaza kikindi drama kubera ko usanga ari nk'umuntu yayipostinze ku ma platform dasoka niwe bakubita copyright ntabwo bayikubita wewe nyene yaha amaze kwishira kuri platform iyo distributor iba yatanze iyo ndirimbo kuri iyo platform ikati claiminga yuko iyo produit yabo bafise bo kuri iyo platform uwo muntu kubera nta kimwe abazi avuga ati iriko kuri YouTube kandi ntidutahura kubera ko nyimba naragize mute ako kantu hakaca hamuting indirimbo yiwanje sindabitahura impamvu biba vyagenze nkuko hariyo ba informaticiens benshi ngaho mu Burundi waragerageje kuba surtout bakorera muri ivyo bintu vy'ama YouTube ukababaza ukaraba kuko wanditse iyo bari ko barabirondera barabona abantu bose babishize ko n'abantu bakoze ona tuye tu video dutoya tu TikTok bose baratukuzana ko normalement hariho application ubukwiye gukoresha abakoresha indirimbo yawe yose bakacoza barabona urumva ndindiye izo 48 heures zihere ndabe resultat baza kumva noneho no kuvuga ziheze kubera ko ubu nawe noja ku informaticien na kimwe ashobora kunkorera kubera banyereka ko video iri muri process like it's processing twizere yuko badava bayikurako canke oya ntibashobora kuyikurako banayikuye ko uravugana nabo bakayigarukana nana kimwe amavize za kuguma arajya nyene ubiravye n'ubu kandi amahera guma yinjira oh my god urabe canke ntibiketse ko baba bariko baraguhakinga ugasanga bariko bashaka kwiba amahera kuko nanje byanashike kuri YouTube amahera nkabona ko jewe YouTube wanje iri securize vyatari simbona ingene uba bayihakinze drama bonne chance n'ukuri kandi merci beaucoup ego shabe marero y'amahero none amahera yahe antu tabariko barategura concert ya le 27 muri Belgique mugani banga oh my god na karibu sana urabizi je naryohe urabizi sana le 27 mai narafise na Canada waragushaka Canada tuzoja muri September nzosengera visa gusa zironke nko kuzize ya nangora muga nk'ubu ndose ngiyo muri Belgique yo muri Canada iyo byo bavyorosha ni nko kuronse yo muri Canada na Belgique byo bavyorosha kandi tutotangura Belgique hama après Canada kandi Belgique nzojaho jenyene sha ni le 27 yajyari muri Mai hageze reka twe tubitegura hageze karibu sana imarera ayo mahero ijana n'itanu amahero uzoyaronka ntugiruze imayi wawe uzoyaronka yanje nyene walayi n'umuntu iyo nyumba ndiko ndasaba minouche berari ngaho kandi ari karanyu oya siho kari aya ni kujanye na shenge ndayijane drama numva kugira uvuge nabi bye umunsi mwiza merci beaucoup sawa drama bye